icompa abantu banje bakanyumvira, icompa Abisirayeli bakagendera mu nzira zanje, notsinda abansi babo vuba, nohindurira ukuboko kwanje ku bagwanizi babo, abansi b'Uhoraho bakamunamira bamuhema, ariko abandi bakaramba ibihe byose. Nobagaburira ingano zisetse neza, kandi nobahaza ubuki buvuye mu mugina wo mu gitandara. Yesu nashimwe. Icompa kuri Imana ivuga, icompa abantu banje bakanyumvira, icompa Abisirayeli bakagendera mu nzira zanje. Muri ubwo kuvuga harumvikanamo urukundo cyane. None tugiye kuzoyaga kuri aya majambo. Uyu munsi turaza kuvuga kuri izi nzira Uhoraho Imana agomba ko ubwoko bwayo bucamo kugira ngo buhezagirwe. None inzira ni iki? Inzira ni ikintu gisobanutse cyane ku bantu biyunguruza. Basere hano aravuze ko ari gushima Imana arose bisi, kandi niko biri siko. Ugushika hano naciye mu nzira kanaka, hageze n'ahantu mbere ndakata ndaduga nabanje gukikama. Inzira rero n'ahantu umuntu aca kugira ngo bimuvane ahari maze ashike yagomba kuja. Niyo siguro ya mbere igaragara ibijanye n'inzira. Iyo nzira ishobora kuba ica ahantu ku isi, canke mu mazi, canke mu kirere, ariko ivyo arivyo byose bigaragara ko yiswe inzira, n'ahantu umuntu agomba guca kugira ngo bimushikane aho agomba kuja. Ariko mu ruhande rw'ijambo ry'Imana, mu ruhande rwa Bibiliya, inzira ni iki? Inzira ishobora kugira insiguro nka zibiri canke zitatu. Inzira usomye neza mu ijambo ry'Imana usanga isobanura ibikorwa umuntu akora, canke ivyiyumviro vyiwe, canke kameremere yiwe, bishobora kuba vyiza canke bibi. Yesu nashimwe. Ibikorwa, inyifato, ivyiyumviro, ingene imero y'umuntu bishobora kuba ari vyiza canke bibi. Iyindi siguro ivuga ku nzira ni ijambo ry'Imana canke ivyagezwe. Dusomye mw'isezerano rishasha hariya mu Vyakozwe n'Intumwa, baravuga ko akarorero Pawulo yagenda hama abari mu nzira yigishwa na Yesu Kristo. Bisobanurwa ngo ni ubutumwa bwiza, kandi mu isezerano rya kera inzira bayivuga ko hari ivyagezwe. Amen. Ivyagezwe. Hanyuma kandundura mugabo, murazi inzira ivugwa ku muntu. Usome hajya Yohana 14 umurongo wa 6. Yohana 14 umurongo wa 6. Avuga ngo Yesu aramubwira ati, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nagushika kwa data ntamujanye. Yesu nashimwe. Iyi nzira iruta izindi zose. Iruhande y'uko umuntu ashobora kugendera mu nzira kanaka, bikaba ibikorwa
cyangwa ibyiyumviro byiwe cyangwa inyigisho ziwe. Hariho inzira iruta izindi, ni Yesu Kristo umwana w'Imana. Kuri aba bagomba kuva aho bari, mu buryo bw'ubugingo bafise bw'impemu cyangwa muri uwo mubiri, ngo bibashikane ahandi yisururuye ameze neza gusumba, cyangwa bagomba kuzova muri uwo mubiri hanyuma bakaja mu ijuru. Inzira ni Yesu Kristo umwana w'Imana. Yavuze ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ushika kwa data nta mujana. Hanyuma icyo umuntu yovuga ni uko umuntu uwo ari we wese aba afise inzira agendera. Umuntu uwo ari we wese, abo wihanye cyangwa ubutihanye, aba afise inzira agenderamo, kuko agira ibikorwa akora, kandi ibyo bikorwa bikunda kurongorwa n'ingene yiyumvira. Ibyo tuma azogira akazoza nziza, cyangwa ibyo tuma amererwa neza muri uwo mubiri. Kuko hajya umuntu, uko nakabivuze, Imana yamuremye mu buryo buhambaye cyane, kandi Imana ni nziza cyane. Kuko umurema ni ikiremwa kidasanzwe, kuko hari ibiremwa bifise ubugingo, ibikoko biterwa. Dufatiye ku bikoko nibyo byisunuye cyane, bigomba kwegera umuntu. Ivyo nta mpwemu bifise. Hariho ibiremwa byo mu buryo bw'impwemu, ivyo nta mubiri bifise. Ariko umubiri ufise ibyo byose, umuntu afise ibyo byose. Afise umubiri kandi akongera akagira n'impwemu. Amen. Yo yumva toyumva abafise impwemu. None kubera ari kiremwa cy'impwemu, hari ibintu yitwararika, ibindi biremwa bidafise impwemu bititwararika. Aritwararika, aranazwa ishinga n'umwanya, siko? Kandi rero tuzomenyerana, tuzosanga mwamenye, kandi nanje nzobamenya. Namaze kumva indirimbo nziza cyane, siko? Iryo jambo ryo mu mwaka uheze muragiye, rivuga ngo Imana yaremye umuntu hama imuha kwitwararika iby'ibihe bidashira. None rero umuntu w'ikiremwa cy'impwemu aritwararika kazoza, akibaza ati kazoza yanje none izoba imeze gute? Harimo iyo azoba inyuma y'ubugingo. Umuntu aritwararika ibintu byiza, ibintu byiza, ibintu bimubera byiza, aho zoba impuzu cyangwa inzu, akagira ati inzu ni nziza cyane, ya modoka ni nziza, ibintu byiza akabyitwara. Hanyuma rero akagira ingene ameze, akagira ingene akoze. Icyo nagomba kuvuga ni uko umuntu uko amera kose agira inzira agendera, na cyane cyane turaza kwibanda kuri iyi nzira ivuga ku hantu umuntu azoba avuye muri uwo mubiri. Yesu adufashe cyane. Arabavuze bati inzira zose zishikana i Roma, siko? Inzira zose zishikana i Roma. Ariko twumvise bene data baririmba ijuru. None inzira zose zishikana mu ijuru. Usanga inzira zose zishikana i Roma. Inzira zose zishikana mu ijuru, naho twohera i Yerusalemu ahari abana ni Roma. Amen. Inzira zose abantu bazoba baciyemo zizobatuma bashika Yerusalemu. Muri iyi minsi abantu bashobora guca mu nzira zitandukanye bagashika Yerusalemu. Ariko Yerusalemu nsha
uhereye kuri Yerusalemu y'imyaka 1000. None abazaba bagendeye mu nzira zose bashaka, umuntu wese agafata inzira yiwe, azobayo? Reka ntazoba. Yerusalemu izoba iri ku musozi Siyoni, tuhavuge tuhakumbure, izoba iri ku musozi Siyoni washizwe hejuru, hamugacu wubakwa k'umugwa, ngo nta gihumane kizoshikayo. Kandi nyuma yaho hariho Yerusalemu izokururuka ivuye mu ijuru, aho nta gihumane kizoshikayo. Inzira yose rero ijana i Yerusalemu, naho inzira zose zoba zishikana i Roma. Amen. Yesu adufashe cyane. Imana rero ivuye ese icoma abantu banje bakagendera mu nzira zanje. Tuvugane rero ku nzira z'Imana. Izo nzira zikoperanirijwe hamwe kugira inzira yitwa Yesu. Izo nzira zino ukuntu zimeze kugira ngo umuntu azigenderemo, hariho ahantu haca, siko? Turabe ingene Yeremiya yanditse, umuhanuzi Yeremiya igice cya 6. Yeremiya umuhanuzi igice cya 6, usome ku murongo w'16. Amajambo agaragaza urukundo rw'Imana nkajya twahejeje gusoma hariya muri Zaburi. Yeremiya 6 umurongo w'16 havuga ngo, uku niko Uhoraho agize ati, muhagarare mu mayira, mwitegereze, mubaze inzira za kera, inzira nziza iyo ariyo aba ariyo mujana, maze muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Yesu nashimwe. Imana iraraba abantu, ibona bariko bajana mu nzira zitandukanye, kandi izo nzira bacamo twamaze kubivuga, n'ibikorwa bivuye ku nyigisho cyangwa n'inyifato ivanye n'ingene umuntu yiyumvira ko ari uko ashobora kuronka amahirwe. Imana iravye isanga abantu bafashe inzira zitari zimwe, kandi izo nzira isanga ntizibajana kuronka uburuhukiro bw'imitima yabo. Hanyuma igituma umukozi wayo Yeremiya kubabwira ati, muhagarare mu mayira, mwitegereze, mubaze inzira za kera. Yeremiya uyu igihe yakora mu Bisirayeli, ingeso zari zimaze kononeka, ntibari bagisenga Imana yabakuye mu Misiri, mu gihugu c'ubuja, ariko basenga ibigirwamana. Hambavu y'ivyo hari ibyaha barakora ibyaha bakarenganya abantu, barakora ibyaha bagasambana, bagakora n'ibindi byaha, bakiba, bakica. Imana iraraba iti, barantaye jewe Uhoraho, kandi arije ntanga ubugingo, kandi arije nubahaye uburuhukiro bw'imitima yabo. Kivuga iti, nimwitegereze, mumaze gushika mu mayira, mubaze inzira nziza iyo ariyo, kiba ariyo mujana. Inzira nziza
none ku bijanye no kubaho k'umuntu, inzira nziza umuntu siyo gushikana mu bugingo, siyo gushikana mu mahirwe, suko niyo gushikana mu mahirwe, niyo gushikana aho azoronka ibitsibo, niyo gushikana aho kiriya gitabo bavuze cajijije Yohana nubwo kitaronse ubucakira bamenye ibikimatanije, byari bikimatanije kurya n'ivyamenwa, azoba ingorane zidasanzwe. Nivyo bihano bizotangura ku bijanye no gucira kw'iteka isi, kugira ngo umuntu ntazobone ivyo bihano, ategerejwe kuba hariho inzira yaciyemo, suko mbere abantu bajya bakuru 24 ngo baciye baririmba wanesheje intango y'umuryango wa Yuda, agiye kwakira kiya gitabo akagikura mu maboko urya yaravyagiye kuri irya ntebe, waciye bikubita hasi bararirimba bati birakubereye kwakira ico gitabo no kumena ibikimatanije, uko wishwe ugacungurira uhoraho Imana Data wa twese, abantu bo mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose. Indirimbo ni nziza, hana yanezerewe kuzumva. Haravuga ngo muri Bibiliya imwe narasomye bavuga ngo birakubereye, iryo jambo rye yaraneze ryamaye ivyizigiro cyane, yavuga ngo birakubereye gukora kuko waducunguriye, wacunguye twebwe bo mu mahanga yose n'indimi zose, buryo uducungurira Imana. Yesu nashimwe cyane. Baza kuciyumvira ibe igikorwa cyo muhira, waducunguriye. Bigaragara ko muri teoloji baravyigisha, bajya abantu bakuru 24 bivugwa ko baserukira ishengero, abazoba batwawe bajanywe igihe inzamba izo bivugiye. Umuco umwe uri mu izuka rya mbere, izuka rya mbere rigizwe n'imice myinshi, azoba hiri umuntu azoba ariyo amakumva akaririmbuko. Yesu nashimwe. Ni bizigiro dufise, Imana idufashe uzobona bibaye ukuri. None rero ni ijambo ry'Imana rivuga inzira, ngo mubaze inzira nziza iyo ariyo, hama aca bariyo mujana, kuko inzira ni nyinshi. Muri izo nzira rero inzira imwe yazira nyamukuru ariko niyo nziza, niyo abantu bakwiye kujana kugira ngo baronke uburuhukiro bwo mu mitima yabo. Twamaze kuyivuga ko iyo nzira ni Yesu. Turabe nyene Pawulo yanditse mu cete ca mbere yandikiye Timoteyo, mu cete ca mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, icete ca mbere Pawulo yandikiye Timoteyo,
igice cya kabiri usome ku murongo wa gatatu. Igice cya mbere Pawulo yandikiye Timote igice cya kabiri usome ku murongo wa gatatu, havuga ngo ibyo ni byo byiza byemerwa mu nyunga z'Imana umukiza wacu, igomba ko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya iby'ukuri wa rukundo rw'Imana. Igomba ko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya iby'ukuri, kuko mu nzira zabo ntibamenye ukuri kose. Ajya ku murongo wa gatanu, kuko hari Imana imwe kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe nyine n'umuntu, ni Kristo Yesu. Gatandatu, yitanze kw'incungu ya bose, kandi ibyo bishingirwa intahe mu bihe byabyo. Yesu nashimwe. Ya nzira Imana igomba ko abantu bajana, inzira nziza. Yesu Kristo umwana w'Imana niwe muhuza umwe gusa hagati y'abantu n'Imana, kandi kugira ngo abahuze n'Imana, kugira ngo azobashikane ku Mana, bategerezwa kumwizera. Bamwizere gute? Bamwizere nk'uwabaye incungu yabo. Ijambo ry'Imana rivuze ngo yitanze kw'incungu ya bose. Amaze kuba incungu rero, umuntu amwizeye ntazoba agipfuye rwa rupfu ruzanwa n'ibyaha, ntazoba agipfuye rwa rupfu ruzoba impera y'abagendeye mu nzira zitari zo, mu nzira atari nziza. Tubandanye tuvuga kuri Yesu nyene, inyanduko y'agakiza kacu. Ajya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 6. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 6. Yohana 6 dusome ku murongo wa 39. Yohana 6 murongo wa 39. Kandi icyo wantumye agomba ngiki, agomba yuko mu byo yampaye byose hatagira na kimwe kinzimirana, ariko ngo nze ndakizure ku munsi w'iherezo. Kuko iki arico Data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Wa rukundo rw'Imana watumye itanga Yesu, wabaye incungu y'abantu, kugira ngo umwizeye wese ntazozira ibyaha byiwe, hanyuma gutyo agacaba inzira ijana umuntu wese ubugingo budashira, atazize ibyaha byiwe. Rero ni ikintu gikomeye cyane. Umuntu rero wese akwiye kuraba inzira arimo, akaraba ko ari mu nzira nziza, akaraba ko ari muri Yesu, akicara icyo kintu cyaramaze gutorerwa inyishu. Siko aho niho yoba abigize neza kugira ngo arindire ubugingo. Nataro ijambo ry'Imana rivuga ngo hari inzira umuntu acamo yibaza ko ari nziza, ariko mu mpera ikamushikana mu mahonero. Nico gituma ari byiza cyane. Kandi hajya Timoteyo yavuze ati ni byiza byemerwa mu nyunga z'Imana. Amen.
yuko Yesu yaje akaba injungu. None ivyo ni byiza yuko abantu babivuga, ni byiza yuko tubitangaza. Ijambo ry'Imana rivuze ngo ubona umwana. Rero mu kumubona ni ngombwa abari mu nzira nziza bamwerekane, bamuvuge, siko bamwerekane hama abantu bamubone, bamuvuge kandi bagaragaza ibyiwe harimwo n'umunyifato zabo. Yesu adufashe cyane. Inzira nziza ni Yesu Kristo. Muri Matayo 7 umurongo wa 13. Muri Matayo 7 umurongo wa 13 turabingena ijambo ry'Imana rivuga kuri Yesu nk'inzira ijana mu ijuru, ijana umuntu ubugingo budashira. Avuga ngo muce mu irembo rifunganye, kuko irembo ryagutse n'inzira y'igihamo aribyo bijana abantu mu mahonero, kandi abahaca ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ntoya nibyo bija mu bugingo, kandi abahabona ni bangahe? Kandi abahabona ni bake. Inzira ijana mu bugingo, none siyo nzira nziza? Inzira ijana mu bugingo niyo nzira nziza. None kiranga ni giki? Nuko yoyo kugira ngo umuntu ayijemo ategerezwa guca mw'irembo kanaka, kandi iryo rembo rirafunganye, riraga, siko? Kandi rero iyo nzira nayo nyene biraga. Ikindi kiyiraga ukabona iryo rembo bagaca baca muri iyo nzira bari bangahe? Bari bake. Ariko iyindi nzira itajana mu bugingo budashira, ijana mu mahonero nk'uko ijambo ry'Imana rimaze kubivuga, ngo ni inzira yagutse. Murazi inzira yagutse icamo abantu benshi, kandi aho ijambo ry'Imana rivuze ngo iyo nzira abayicamwo ni benshi. Ariko rero naho biri uko umuntu akayihitamo, akayicamo yidegembya, bijana mu mahonero. Iki rero kiranga yanze, naho umuntu atogira ivyigwa bikomeye cyane vy'amadoktine n'ibindi, no kuraba inzira yaga, kandi irembo riyijanamo rikaba rifunganye. Ni irembo kugira ngo umuntu aryinjiremo ategerezwa guca bugufi. Yesu nashimye, ategerejwe guca bugufi. Tuvuge kuri muri izi nzira twazivuze ko bishobora kuba inyigisho umuntu afise hanyuma akazigenderamo. Umuntu rero kubwo kutamenya integuro y'Imana afise inyigisho ziwe, kandi inyigisho ziri mu isi ziratandukanye, ni nyinshi cyane. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo uko abantu mu bwenge bwabo itabashikanye ku kumenya Imana yahimbawe no gukirisha abantu inyigisho, kandi inyigisho z'umusaraba. Yesu nashimye. Kumvise abantu baririmba umusaraba kandi ntawe wo gusiga. Inyigisho z'umusaraba. Hanyuma inyigisho z'umusaraba ku bantu babona ngo ni iki? Ngo ni ubupfu. Inyigisho z'umusaraba ku bantu babona ngo ni ubupfu, ntibazakira, babona ko ari ubupfu.
ibintu by'abantu sinzi ko novuga bibijuju niko novuga. None rero umuntu kugira ngo azohebe za nyigisho zihanitse, inyigisho ziwe, hama yakiriza inyigisho zo gukiza abantu, inyigisho z'umusaraba, z'uko bacunguwe na Yesu Kristo yaje akambara umubiri. Mu bintu nasanze byo guca bugufi ico kirimwo, hanyuma rero umuntu agaca yinjirira akizera Yesu ko yamucunguye, akaba yinjiye. Amaze kwinjira rero aca abandanya muri irya nzira, kandi rero iguma yabo mu kuyicamwo no kwihangana, ukiraga iraga. Turavye harya muri Luka 13, muri Luka 13 Luka 13 dusome ku murongo wa 23. Luka 13 umurongo wa 23 haravuga ngo, umuntu aramubaza ati mugenzi, mbega abakizwa ni bake? Nawe aramubarira ati mushishikare guca mu irembo rifunganye. Amen. Ko abantu baba bake canke baba benshi ntaco bitwara. Ikintu gifise kimaze nuko umaze gukizwa, kandi ico ni intango, kandi ikintu gifise intango ntigishobora kugira iherezo, kidafise intango nziza ntikigira iherezo ryiza. Intango ni ikintu gikomeye cyane, ariko rero iyo ntango ibaye, umuntu akamara kwinjira mu nzira yaga. Ijambo ry'Imana rivuze ngo ni ugushishikara kugira guca mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazogomba kuricamwo ntibabishobore. Irembo rifunganye hazogera igihe abantu bifuze kuricamwo ntibabishobore, bakariraba bati mugana kwinjira hano, ariko bikabananira. Pawulo muri Korinto yaravuze ati ubutumwa bwiza twigisha usangwa butwikiriwe kubahona, nibo batizera. Bamwe umwami w'isi yahuma amaso kugira ngo ntibabone ubwiza, ubutumwa bwiza bubakayanganira. Yesu nashimye. Ubutumwa bwiza, abatabona ubwiza bwabwo bubakayanganira, abo nabo mwase yahumye amaso mu buryo bw'intego. Ariko ubutumwa bwiza bumeze gute? Ubutumwa bwiza ni bwiza. Amen. Burakayangana. Ariko hakaba abantu umugwanizi yahumye amaso. None rero abahumutse amaso bakwiye kugira, abahumutse amaso bakwiye kubasengera kugira ngo bahumuke babone Yesu. Cyangwa ujya gusenga ubona umwana akamwizera, ubona umwana akamwizera, azishara ubugingo budashira. Kuri 25 avuga ngo, nyene inzu niyaheza guhaguruka akugara urugi, mugatangura gukomanga muhagaze hanze, mukavuga muti mupfasoni utugururire, nihazobishura ati simbazi, sinzi niyo muvuye. 26 bavuga ngo, niho muzotangura kuvuga mutereka twarira
twanywera imbere yawe kandi wigishiriza mu nzira z'iwacu. Azobabwira ati ndababwire sinzi iyo muvuye, mviraho mwabakora ibizira mwese mwe. Imana idufashe cyane. Hari abantu bazinjira muri rya rembo rifungana, mugabo bikabananira kubandaniriza mu nzira yaga. Noneho bazovuga bati twarira aho wigishiriza. N'abantu bazoba bararonse ibyiza byo muri Yesu, ariko bikabananira kubandanya urugendo. Abo rero biraboneka ko batazoshika, abo ntibazoshika. None nariko mvuga yuko igihe umuntu atanguye urugendo, hari ingene ategerejwe kurubandanya. Nukubandanya guca mw'irembo rifungana. Muri make atanguye urugendo, Imana imushira muri Yesu, kandi Imana nibikora. Icya mbere cya Bikorinto 1:23 ubwo turasoma, ariko havuga ngo ni kubw'Imana washizwe muri Yesu, amacacika, ukugororoka, ubwenge, n'ukwezwa, n'ugucungurwa. Yahindutse ibyo ubwacu, none ibyo nibyo dufise turi muri Yesu. Rero ikintu gikomeye no kugira no kuguma muri we, no kuguma mu rugendo ngire mu nzira ifungana, kuko ijambo rikuze iyi nzira ikaba ifungana, bica bigaragara ko igoye kugenda, ku buryo umuntu ashobora mbere no kuruha. Suko dusome hariya ijambo ry'Imana, umusavyi wayo Mose yabwiye abantu yariko ararongora ngo yarageze aho kumbure urugendo rwiwe rurangira, harangiriza ibikorwa. Hanyuma bari bagisigaranye iminsi yo kubandanya urugendo, aca ababwira ikintu bategerejwe kuzibuka. Hariya mu gusubira mu Vyagezwe igice ca 27, gusubira mu Vyagezwe igice ca 27, igice ca 25 nako murantunga. Gusubira mu Vyagezwe igice ca 25 na nyuma babe ngene umukozi w'Imana Mose yibukije abantu iby'urugendo ingene vyambere. Itwere iki yababwiye ati, usubira mu Vyagezwe 25:17 havuga ngo muze mwibuke iby'abamareki babagiriye muri mu nzira. Yesu nashiye mu nzira y'abanyamareki. Hari abakorera Satani, hari abagomba gushisha inzira abantu bari muri yo, hari abanyamareki. Hanyuma bakoze iki? Babategeye mu nzira bakica abasigaye inyuma bo muri mwebwe, abanyantege nke bose, hamwe mwari munaniwe murushe, ntibatinye Imana. Yesu nadufashe. Yumwe yaravuze ku bikoko ko bidatega ubwoba n'intambara, ibikoko bidatinya. N'abo bantu nawe ntibatinye Imana, ariko mubategereye ubwoko bw'Imana, ntibatinye Imana. Babutegerereye mu nzira, babaturuka inyuma,
hariya kenshi burya abagendera imbere burya ubu usanga bameze nk'ibishirira siko ari ibishirira mugabo ngo baca baherera inyuma inyuma rero basangayo abantu bariko barakonyera abantu barushe banujwe n'urugendo kumbure bagomba no guhagarara binashobotse ngo basubire muri Misiri. Abo rero baciye babica, bigaragara ko baciye bababuza gushika mu gihugu cy'isezerano. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe kugira ngo mu rugendo twirinde abanyamareke, twirinde abansi b'Imana, twirinde abo dutesha urugendo, twirinde kuruha. Siko tumaze kuja muri rya nzira dutegerejwe kwibandanya. Bari yavuze ati nibagira ibiri inyuma bashingira ku biri imbere, ariko ibiri inyuma ntabyibagira nk'uko ataco bivuze rekaye, ariko agomba gushingira ku biri imbere kugira ngo ibiri inyuma byagenze neza byagenze nabi ntibimubuze kubandanya urugendo. Rero umuntu ari mu rugendo arashobora kuruha, ariko turabonye ingaruka mbi yo kuruha, umuntu akicara aho kubandanya. Ijambo ry'Imana rifise amasezerano menshi atwereka ko Imana izodufasha turi mu rugendo. Yesu nashimwe. Hariya muri Zaburi turasoma havuga ngo iyo amakenga abaye menshi muri jewe, iby'Imana impumuriza bihumuriza umutima wanje. Iby'Imana impumuriza byuzuza umunezero umutima wanje. Yesu nashimwe. Iryo jambo riri muri Zaburi. Hari igihe amakenga aba menshi mu bugingo bw'umuntu, kandi urugendo twavuze ko atari urw'amaguru gusa. Amakenga akaba menshi, umuntu akumva yokebya cyangwa umuntu akumva yohagarara. Iyo umuntu arushe hari aho yicara, harahagarara, harahagaze cyangwa yicaye agaca ahura n'abanzi bakamubuza kubandanya. None Imana idufashe kuko turi mu nzira nziza. Yesu nashimwe. Turi mu nzira nziza kandi dutegerejwe kwibandanya. Byinshi biriho byobuza umuntu kwandanya, ariko tuvuge ikintu kimwe duce turangiza. Ikintu kimwe kibuza abantu kubandanya urugendo no kugukekera. Yesu nashimwe. Imana idufashe. Gukekeranya ni ingwa, nuvuga ko ari indwara cyangwa ingeso iza umuntu, n'abakristo ntibasiga inyuma, hanyuma bigatuma akekeranya iby'Imana yavuze, ugakiza kacu, iby'Imana yavuze guharirwa ibyaha, iby'Imana yavuze ukuja mu ijuru, akabikekeranya. Aravye ahari, ashitse igihe urugendo rubuha, ashitse ko ku mudugo ahantu haruhisha, agatangura kwiyumvira Imana, akavuga ati Imana ntiyangiriye nk'abandi, ntiyampaye imigisha nk'abandi, sinzi ko zoja mu ijuru, agakekera. Ariko ivyo ni bibi, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu atizeye Imana aba yigize umubeshi. Kuko ivyo yavuze, umuntu atayizeye aba yigize umubeshi. None kwita Imana umubeshi, umva ko utagutukana, ugutukana. Bikaza rero biciye muri iyo nzira, hanyuma bigakarira cyane abantu n'abakristo, akumva byomera nk'ibimufasha bikamuhumuriza, bikaba nk'abagenzi bo kumwirura mu gihe bitameze neza mu rugendo, hama akabiha kaze.
ibyo si byiza kuko bica bituma umuntu aruha, umuntu akaruha mu rugendo, hanyuma ndetse bikazotuma atanashika, akavuga ati jewe narakijijwe kandi ndizeye, ati mugabo akacaza akantu ka mugabo, ako kantu ni kabi muri rwego rw'igifaransa arabavuga babagenzi twarara bakavuga zumbavuze ngo me bamwe bavuga igifaransa igiswahili, ariko naho bari bavuga igiswahili agaca avuga ngo me ni ukuvuga ngo mugabo, ariko niko ndakiyumvira ko me hari ibitungwa bikunda kuvuga me, bivuze me biragora cyane. me none umukristo ati narakijijwe muga me nukuramiriza mu masezerano y'Imana, umuntu akaramiriza mu by'Imana yavuze, kuko Imana ntibesha, Imana izoduha agakiza igihe kigeze, ntituyikekeranye, ntidusubire inyuma cyangwa ntiduhagarare mu rugendo. Nuko rero Imana irivuga ati ese icyoma abantu banje bakagendera mu nzira zanje. Amen. Akamu k'urukundo, inzira z'Imana, ni ukuvuga guca mu irembo rifunganye, kwakira Yesu umuntu agaca bugufi, bakareka ibyiwe yibaza ko byomuha agakiza, hanyuma akaba yinjiye muri iyo nzira, ari muri iyo nzira agaca aramiriza, akirinda kuruha, kandi muri iyo nzira ari muri Kristo Yesu hari igihe bishika akaba yafata ingingo yo gukora igikorwa kanaka, mugabo mu gukora icyo gikorwa bigashoboka usanga yaciye mu kayira k'iruhande. Yesu nashize, bigashoboka paca mu kayira k'iruhande agatandukanya n'ubugombe bw'Imana. Icyiza ni ukugaruka muri iyo nzira, ni ukugaruka akagendera mu byagizwe by'Imana, kuko niho azosozera amahoro. Iryo jambo ry'Imana Yesu yambaye gusangire, yumvise mwese mukaryizera, Yesu abaheza. Amen. Usenge Imana, yumvire urugendo, yumvire ingene bimeze, nuruwe uhagarike ituraje kaze Imana ibihumetse zo kuba mu rugendo, kaze wiganire byose Imana, reka twumvise kwidukura isi icyoma abantu banje bakagendera mu nzira zanje. Sinzi ko waciye urubanza ngo winjire muri rya rembo ryanjye. Yesu yivuze ko ati ni jewe rembo ry'intama. Sinzi ko wakiriye Yesu mu bugingo bwawe, kandi akanya kawe ushobora guhitamo gutanga urugendo, ariko ukaba wararutambuye ukagira ibikuruhisha, ibikwangira kubandanya, ibiguca intege, amajwi ujana mu nzira zitarizo. Kaze Imana yavuze uko iragukunda kandi igomba kukugira neza. Reka ndetse witaye inkomezi, ijambo ry'Imana rivuga ngo abiteze Uhoraho bazokwiyubura mu nkomezi.